Banywanyi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije. Muri kumwe na Patiri Aristide Mutunguka, Patiri mukuru wa Paruwasi Ruyigi. Turi ku munsi w'umukama ugera gatatu, giheje Karema. Nje ngo dusabikanirize hamwe ijambo ry'Imana twateguriwe uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'Ihunguka, kigabane ca gatatu, akarongo ka mbere kugeza ku karongo k'umunani, n'ak'icumi, n'aka cumi na gatatu kugeza ku ka cumi na gatanu. Izaburi ni ijana na kabiri. Igisomwa ca kabiri ni mw'ibaruwa rya mbere umutuma Paulo yandikiye Abanyakorenti, kigabane c'icumi kuva ku karongo ka mbere kugeza ku ka gatandatu, n'ak'icumi kugeza ku ka cumi na kabiri. Inkuru nziza tuyisanga kwa Luka, kigabane c'icumi na gatatu, akarongo ka mbere kugeza ku karongo k'icenda. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo c'Ihunguka. Muri irya minsi Musa yariko araragira intama za sebukwe Yetro, umusaserdoti wa Madiyani. Umunsi umwe yari yazijanye mu gahinga, ashika ku musozi w'Imana witwa Horebi. Umumarayika w'umukama aramubonekera, asa n'urubeya rurabiriza mu gisaka. Musa ngo aje kuraba, abona kino gisaka gisa n'igitongorero c'umuriro ariko kidasha. Niko kwibwira ati, hinge negere maze nihweze ivyo bintu, ndabe n'igituma ico gisaka kidasha. Umukama aramubona ariko aregera ngo arabe neza uko bimeze, aca aramuhamagara ari hagati mu gisaka ati, Musa, Musa. Nawe ati, ndarengutse. Araheza amubwira ati, nturuhe wegera ngaha, mbere niwambure inkweto zawe, kuko aha uhagaze ari ahantu hasonerwa. Umukama arongera kumubwira ati, ni jewe Imana ya basokuru, Imana ya Ibrahimu, Imana ya Izahaki, n'Imana ya Yakobo. Musa aca yifuka mu maso, kuko yatinya kuraba Imana. Umukama aramubwira ati, nabonye ay'igihugu canje kigorewe mu Misiri, numvise amaborogo bavuza kubera uruhuha rw'ababakoresha. Ni ivy'ukuri ndaza amaganya barimwo. Nashinze kubakura mu minwe y'Abanyamisiri, ngo ndabajane mu ntara imera kandi nini, mu gihugu c'amata n'ubuki. Genda ndakurungitse kwa Farawoni, ukure mu Misiri igihugu canje abana b'Isirayeli. Musa rero abwira Imana ati, ego ndagiye kuraba Abanyisirayeli, ndababwire nti, Imana ya basokuru yantumye iwanyu. Yamara nibambaza izina ry'uwantumye, nzobishura iki? Imana isubiza Musa iti, ndi uwuriho. Ngaya amajambo uzoshikiriza Abanyisirayeli uti, uwuriho niwe yabantumyeko. Imana yongera kubwira Musa iti, uzobwira bene Isirayeli uti, Umukama Imana ya basokuru, Imana ya Ibrahimu, Imana ya Izahaki, Imana ya Yakobo, niyo yabantumyeko. Iryo niryo zina nzokwamana, niryo muzoshobora kunyibukirako mwe nabo muzovyara bose imyaka n'imyaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama niwe nyene imbabazi n'ikigongwe. Umukama niwe nyene imbabazi n'ikigongwe. Himbaza Umukama mushaha wanje, maze n'amagara yanje yose aninahaza izina ryiwe ryeranda. Himbaza Umukama se mushaha wanje, maze ntihagire ico wibagira mu vyiza vyiwe. Umukama niwe nyene imbabazi n'ikigongwe. Niwe akurekurira ibicumuro vyawe vyose, niwe agukiza indwara zose. Niwe akugarurira ku cobo, niwe atuma uhagatirwa n'urukundo n'igishika. Umukama niwe nyene imbabazi n'ikigongwe. Umukama akorana ubutungane, akaburanira impahazwa. Niwe yamenyesheje Musa amabanga yiwe, akereka abana b'Isirayeli ivyiza vy'agatangaza yakoze. Umukama niwe nyene imbabazi n'ikigongwe. Umukama niwe nyene imbabazi n'ikigongwe, ntakazi ishavu, yuzuye urukundo.
nk'uko isi atayihwaniye n'ijuru niko n'urukundo rwiwe rurengeye abamwubaha. Umukama niwe nyene imbabazi n'ikigongwe. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abakorenti. Nshuti zanje, sinshaka ko muyoberwa ivyabaye mu gihe ba sokuru bava mu Misiri. Bose bagenda bahagarikiwe n'inkingi y'igicu, kandi bose barajabutse ikiyaga gitukura. Bose bari bunze ubumwe na Musa. Basa n'ababatirijwe muri ca gicu no mu kiyaga. Bose barariye ya mfungurwa imwe y'umutima. Bahora banywa amazi ava mu gitandara cibuye cabaherekeza. Naco ico gitandara cari ikimenyetso ca Kristo. Ariko rero benshi muri bo ntibagororokeye Imana, baraheza bagwa mu gahinga. Ivyo vyarabaye ngo bitubere akarorero. Nitwifuze ibibi nk'uko ba sokuru babigize. Nimwidodombera Imana nk'uko bamwe muri bo babigize maze bagatikira. Ivyo vyose vyabashikiye ngo bitubere akarorero, kandi vyanditswe ngo bitubere impanuro twebwe twegereye imisi ya nyuma. None rero uwigira ngo arahagaze niyitegereze yoye kugwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Luka mweranda. Muri nyakanya nyene haza abantu bamwiganira ayashikiye abanyagalile ukuntu Pilato yabajaniranije n'imbagwa bari baje guhereza. Arabishura ati, mugira ngo abanyagalile babonye ayo yose kuko barabacumuzi kurusha abandi banyagalile bose? Ndababwiye habanamba, ariko namwebwe nimutihana muzoshira gutyo mwese. Canke babandi 18 basudikirwako n'umunara wa Silowe ukabica, mugira ngo bari bakoze akabi gusumba abandi bose baba i Yerusalemu? Ndababwiye habanamba, ariko namwebwe mudahindutse muzoshira mucyo mwese. Araheza abaciriye umugani ati, habaye umuntu yari afise umutenahi umurima wiwe w'imizabibu. Aza kuburondera ko icamwa asanga ntihagira ko namba. Abwira wamurabira imizabibu ati, raba, haheze imyaka 3 yose nza kurondera ivyamwa kuri uyu mutenahi sinsange ko namba. Uce rero ni kuki wonona ubwatsi kubusa? Nawe aramwishura ati, databuja, banza urorere uyu mwaka mbanze nimbe iruhande ndawutabire, ubwo haraho wokwama utama naho uzowuca. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Ariko namwebwe mudahindutse muzoshira mucyo mwese. Bavukanye, uguhinduka ukwihana birihutirwa kuri twese ntiduhone. Imana igira iti, ugira ndipfuza n'ukuri urupfu rw'umubisha, ahubwo nipfuza ko yohinduka akava mu mayira yiwe akabaho. Kuva mu mamuko ingendo y'Imana yamye ariyo kurokora umuntu. Uko Imana yama ari nziza ifise ubuzima muri yo, niko n'umuntu yiremeye mu gashiro kayo imugenera ubuzima, iguma imuherekeza mu buzima. Ni Imana ibogora ubuzima bwacu, yama igabirije ngo idukingire ivyo vyose bibangamira ubuzima bwacu, ibishobora kudukwegera urupfu.
mu gisomo ca mbere yabihishuriye neza Musa. Narabonye amagorwa y'igihugu canje kiri mu Misiri, kandi naracumvise gikoma induru imbere y'abagikoresha. Ubwo buja bw'igihugu c'Imana bwari bubabaje, ntibari bafise isaganirizo. Abanyisirayeli barabahahaza bakabagenza uko bashaka, hari hasigaye gusa h'Imana yo igwanira imahazwa. Mu vyo Isirayeli izoguma ihayagiza n'urwo rukundo Imana yaberetse mu kubakura mu buja bwa Farawoni batagira isaganirizo. Farawoni yari akomeye, Misiri yari ifise ingabo zikomeye, nta buryo na bumwe Isirayeli yari ifise bwo kurwana nabo, ariko Imana yari aserutse. Bariboneye neza ingene Imana ibakura mu vyara vya Farawoni ikabajabukana ikiyaga gitukura. Mu nzira hose aho baca Imana yagumana nabo ikabakingira, ibarabira ubuzima ijoro n'umurango, ikabaha amazi banyotewe, ikabaha imfungurwa bashonje. Baraheza bagira urugendo batekanye, bakingiwe n'inkingi y'igicu. Ivyo vyose nivyo Musa azoza arabibutsa mu kubashikiriza amategeko ngo baze bayubahirize. Ni jewe Mukama Imana yawe nagukuye mu gihugu ca Misiri mu nzu y'ubuja, nta zindi mana uzombangikanya. Kubw'urukundo ruhebuje Imana yabakunze, nabo bategerezwa gukunda iyo Mana yonsa, ntihagire ibindi bayibangikanya. Ivyo twumvise mu gisomwa ca kabiri vyahavuye bishikira abana b'Isirayeli birababaje, ngo bamwe bahavuye biha gusenga ibigirwamana, abandi baraheza bisuka mu buhumbu, abandi nabo baridogera Imana, kandi abo bose barahoneye mu bugaragu. Sishaka ko mu biyoberwa bene wacu, basokuru bacu baragendeye munsi ya ca gicu, bose baraciye hagati ya ca kiyaga, naho bari babonye uburebure, ubwaguke n'ubwimbike by'urukundo rw'Imana yabakunze, hariho abatigeze bafatira na gato kuri urwo rukundo Imana yabakunze mu kubaho kwabo, kandi baravyiboneye, barahonye. Kure y'Imana reka ni kure y'ubuzima. Igihe cy'ikarema rero ni igihe kidasanzwe cyo kwisubirako. Kure y'Imana ni kure y'ubuzima. Igihe cyose tuja mu gicumuro, tuja mu rupfu, twikwegera urupfu. Turategerezwa rero kuguma twinana kugira ngo duhinduke tuve mu gicumuro. Iki gihe cy'ikarema ni igihe kidasanzwe cyo kwisubirako vy'imvamutima, kandi ijambo ryo guhinduka riguma risamirizwa kuva mu gatondo gushaka umugoroba. Muri iki gihe va mu bugaba, hindukirira Umukama. Turavye n'ingene ikarema iringanijwe, urabona yuko itwerekeza ku guhinduka. Umunsi wo gutangura ikarema, ku munsi w'iminyota, twarisize iminyota ngo twerekane ko turambaraye hasi, twemeye gutangurana n'Umukama urugendo rwo guhinduka. Mu gihe cy'ikarema turahamagarirwa kwisonzesha kugira ngo twagure imitima yacu yakira urukundo rw'Imana. Mu gihe cy'ikarema turahamagarirwa cyane kugira inzira y'umusaraba, ngo tuzirikane ingene Yesu Kristo yitanze wese ngo atubohore, adukize igicumuro, adukize urupfu. Mu gihe cy'ikarema abahereza mwuka baritaho cyane kudushikiriza isakaramento ry'ikigongo, kugira ngo imitima yacu iremurukwe, ive mu kabi, duheze tube beranda, tunoke kurangura ishaka ry'Imana. Hari n'ibindi vyinshi rero bitekanijwe muri karema bidufasha guhinduka. None muvukanye, wewe igihe cy'ikarema ucifashemo gute? Burya igihe cyose ca liturujia kirafise inema y'igihe yisangije. Igihe cy'ikarema inema y'Imana yo guhinduka irakora cyane mu bantu. Niho tubona
hari n'abantu tutaheruka mu ngoro y'Imana tubona bahindutse batumbera mu muryango w'isengero. None rero turi mu gihe cyo guhinduka vy'ukuri, ntitugifate minenerwe. Uguhinduka k'umuntu ni ubwa mbere igikorwa c'Imana iza kudusanga mu buja ngo iturokore. Imana nigitera intambwe ya mbere mu kwigarurira umutima w'umuntu, ariko kandi na twebwe turagira uruhara rudasanzwe mu kwemera kwakira urwo rukundo, mu kwemera kwakira izo mpuhwe z'Imana, izo mpuhwe iguma itwingingiza. Ndahamagariye rero umuntu wese ariko aranyumviriza kuri isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, muvukanye, isuzume, suzuma umutima wawe kandi wibaze, mbega ubu ndi hafi y'Imana canke ndi kure y'Imana? Nibihe bicumuro bikibosha umutima wanje binjana mu rupfu? Yesu ati nimutihana muzoshira mwese. Kandi amajambo ya Yesu si bijajuro, n'ukuri ngo akataretse kaba gasema. Monika muvukanye, uravye imyaka umaze wumva iri jambo ngo hebe ico gicumuro, hebe ico gicumuro, ariko ukica amatwi, ubwo uzohereza hehe? Ese uyu munsi twokumviriza ijwi ry'Umukama ritubwira riti ntidukomantaze imitima yacu. Amen.